Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri uyu mwaka mwiza, muri uyu mwaka mushasha w'umwaka w'2020, mwaka muhire, mwaka twiteze mu byinshi byiza cyane Imana yaduteguriye. Wa gatandatu wa mbere w'uyu mwaka ndagwaye kaze, Yesu akugirire neza. Kuri mikro muri kumwe na Pasteur Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Hope Church ni korera mu Carama hafi ya station Kobil ahambisa akatira hafi kibuga, kandi harabana n'ikibuga aho bita ku kibuga ni kwibarabara ry'amabeni, ntihagoye kubazi Carama gahahe barahamenyereye cyane ni ishengero rya Hope Church rikorera. Rero no ku munsi w'ubunane ni kuvuga kwa gatatu hari tariki imwe z'ukwa mbere, niwo munsi twatanguye umwaka wabaye umunsi mwiza cyane mu ishengero rya Hope Church. Twawuhimbarije aho nyene mu Carama gahahe aho dusanzwe dukorera. Rero turabaye kaze rero muri iki kiganiro ciza cyane ivyo Yesu akora, aho tuvugana neza na neza ivyo Yesu akora. Yesu akora byinshi cyane uyu mwaka, rero ariteze gukorera byinshi, ariteze kukwibuka nawe, ariteze kumva amasengesho yawe uriko uramusenga, uriko uramusaba ivyo ugomba nawe avyishure. Ego ko ni wavuga ati musabe muzohabwa. Ego arifuza ko nawe woba mu basenga bakamusaba, bakasaba ico bagomba. Ego ndabatumiye kuri wa Mungu, zo ari wa Mungu wa mbere, no kuvuga ejo zo ari wa Mungu wa mbere w'uyu mwaka, zo ari wa Mungu wa mbere w'uyu mwaka. Turifuza rero gusengera umuntu wese rero agomba ko Imana imukorera igitangaza muri uyu mwaka. Nababwiye ko atari kure, ndetse kure yahuba uti uzikombahe nk'abantu baba muri iki gisaga ca Bujumbura, canke baba muri Bujumbura rira, canke Bubanza, canke n'ahandi. Iki gihugu cacu ntikiraba kinini cyane, ariko rero uko kingana kose urashobora gufata imodoka ukashika. Nimba uvuye mu zindi ntara urashobora gufata bisi gushikana muri ville. Uvuye muri ville ufata bisi ya Carama aho ikatira kuri station Kobil, ucuraba imbere nk'uja ku Muzinda, ucuraba imbere ni zero ikurikira. Ucuraba muri Carama ucubona eglise nini hajya ni ya Hope Church, ni kuvuga na ahantu bita ku kibuga, turabana n'ikibuga cyangwa hahoze ari kibuga. Ego ni kwibarabara bita ibarabara ry'amabeni. Turagwaye kaze kuri uyu wa Mungu ni kuvuga ejo 2:30 tuzoba twinjiye, kandi usabwa gushika kare kugira ngo ntuhavusanga ibibanza byuzuye. Ego ntuhavusanga ibibanza byuzuye. Iyi ntango y'umwaka umuntu wese arifuza rero kuyegereza Imana, umuntu wese arifuza kubona ico Imana izomukorera. Rero ku munsi w'ejo tuzosengera uyu mwaka dutanguye. Urabona ni dimanche izobi ya mbere. Ndifuza rero ko nawe uzobuhari kugira ngo nawe usengerwe uyu mwaka ukubera umwaka mwiza, kuko muri uyu mwaka Satani amaze gutegura abazopfa, amaze gutegura abazogwaragurika, amaze gutegura abazovunika, abazohura n'ibyago, abazomera kuri abazobura babo. Ariko rero tuze dusenge Yesu nawe ivyo agomba ko biba mu buzima bwacu abari byo biba. Yesu agomba ko nawe wishurwa, agomba ko heza ishure, agomba kugira mariage, agomba kuronka kana, agomba ko wubaka inzu, agomba ko uheba ivyaha, agomba ko ivyiza byoza iwawe. Ariko Satani nawe ariko aragwana. Igishobora rero guhuza wewe n'imigambi y'Imana n'amasengesho. Gishobora kuguhuza wewe n'imigambi y'Imana n'amasengesho. Rero ku munsi w'ejo hajya mu Carama gahahe ku ishengero rya Hope Church, turaguhaye kaze isaha 2:30 zo mu gitondo tuba turutanguye, kandi nawe tuze tugusengere.
Mukanya rero muca mukurikirana igice ca gatanu kigaragaza ko Imana ifise ikigomba kugukorera. Yesu aguhezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramagahe kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi aho amabisi asanzwe akatira. Twizeye ko rero muri benshi cyane muriko muradukurikirana, kandi ndizera ko Yesu ariko arakora ibitangaza, kuko ni Imana iracakora kandi iracakora ibitangaza. Mwibuke rero ko turiga ibintu 14 bigaragaza ko Yesu azi icyo agomba kugukorera. Hari ibintu 14 bigaragaza ko Yesu azi icyo agomba kugukorera. Uno munsi rero turaza kwiga ikintu kigira gatanu kigaragaza ko Yesu afise icyo agomba kugukorera. Reka dusome mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 11. Ubu tugeze rero ku murongo wa 21, tuca dusimba tugende ku 32. Turacari kuri za nkuru za Lazaro gusa, turasoma igice ca 11 ku murongo wa 21, turaza gusimba no ku murongo wa 32. Ku murongo wa 21 havuga ati, Marita abwira Yesu ati, Mwami, iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye. Turasimba kuri 32 naho havuga ngo, Maria ashitse aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge vyiwe ati, Mwami, iyo uba wari hano musazanje ntaba yahwereye. Imana idufashe cyane. Turiko turiga rero ku bintu 14 bigaragaza ico Imana igomba kugukorera, ko Imana izi ikigomba kugukorera. Ubu tugeze ku kigira gatanu, aho tugomba turabe ingene abantu bameze, cyane cyane ngira mvuge wewe araho wiyumvira ko bitagikunze ko igitangaza gikoreka. Ego hari ahantu ugera ukumva umenga ko aho bigeze bitagikunze, ego ariko arazi icyo agomba kugukorera. Wewe yumvira ko bitagikunze, ariko Yesu arazi icyo agomba kugukorera. Vuga uti amena. Mushiki wa Lazaro, Maria, mushiki wa Lazaro, Marita, bariko bararira babwira Yesu ati yaba wari uhari musaza wacu ntabapfuye. Yaba wari uhari musaza wacu ntabahwereye. Iyi ni inkuru ya Lazaro twarayitanguye murayizi, tugeze ku gice kigira gatanu, tuko turiga ibintu 14. Ni inkuru ya Lazaro murayizi, muramaze kuyimenya bivanye n'ingene twariko tugenda tuyiga. Lazaro yaragwaye kandi yaramerewe nabi kugeza hapfa. Yari umugenzi wa Yesu, nabashiki biwe barabagenzi ba Yesu, ariko Yesu acamara iminsi 2 yirarira hiyo, kandi mu nyuma aje batoma ntibabishima ko yoza ko bumva umenga bagiye gupfa n'ibindi twize. Ariko kandi uno munsi turiko turaraba rero kuri wewe ugomba gukorerwa igitangaza. Hari ibintu ubona umenga ntibigishobotse. Maria na Marita babona ko iyo Yesu aza atarapfa niho byari gushoboka. Iyo Yesu aza atarapfa niho byari gushoboka. Iyo Yesu akubwira kuzoronka akazi utaraheba ishure niho byari gukunda. Yesu akubwira ati ngira ndaguha akazi, nawe ucivuga ati yo wapi, ati iyo bimbwira imbere y'igihe nkaguma mu ishuri, none ubishure narahevye. Hari ibintu wibaza ko byahevye, byapfuye, byahombye, bitakibayeho, ariko ndakubwije ukuri yuko ivyo wowe wita ko bitagishoboka uhora warazi icyo aza gukora. Amena. Bashiki ba Lazaro bavuga ati iyaba wari uhari musaza wacu ntaba yapfuye. Bisigura ko babona bati nta kigishoboka, yapfuye, c'est fini, byaheze, waracerewe kandi watugiriye nabi. Urumva n'imyiko mirimo. Iyaba wari uhari, wewe ukumva inkuru y'umugenzi wawe kandi musaza w'abagenzi bawe, ariko ugaca wirarira iminsi 2, none heraba yapfuye, ntaco tugikiza, nta kigishoboka, vyabaye kabaye. Urumva yanzu yabomotse kabaye, kakazi banyirukanye kabaye, kwa muganga banshize kuri programme ya operation kabaye. Oya
oya nikaraba hari icyo Imana igomba gukora, irazi icyo igomba gukora mu buzima bwawe. Yesu yarazi icyo agomba gukora muri aba bantu, mu buzima bw'aba bantu. Yesu yarazi icyo agomba gukora kwa Lazaro. Yesu yarazi icyo agomba gukora, abanyamihana bose babimenye. Yesu yarazi icyo agomba gukora ku bw'ubuzima bwawe. Vuga uti amen. Naho bimeze uko si ryo herezo, biracashoboka. Iracyakora. Uti urumva namaze kumugara, biracashoboka. Urumva na muganga yambwiye ko azonkata ukuguru, azonkata ukuboko, bazonkura mu ijisho, bazosinzi bazozibi iki sinzi ko ari gutu cyangwa biracashoboka. Hari Imana mu ijuru ikomeye kandi hambaye. Yivuze ijambo riraba, yategeka bigakomera. Ni Imana ikomeye kandi hambaye. Izuri byapfuye, ivyo wita ko byapfuye wavuga ko bisinziriye, ivyo wabona ko bitagishoboka bavuga ko bishoboka. Mu izina rya Yesu biraza gukunda guhera uno munsi. Nibigutera ubwoba rero ivyo bintu biriko birasamirana, biriko biravugwa hirya no hino, biriko biragutera ubwoba, biriko birakunyiganza. Ntunyigange na gatonya, kuko hari icyo Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Ntugire ubwoba rero. Ivyo bavuze barabivuze, ivyo bakoze barabikoze, ariko uno munsi rero n'umwanya w'Imana. Imana nayo igomba kwikorera igitangaza, Imana nayo igomba kwiyerekana nk'Imana. Reka dusenge kandi wizere gose ko bigiye kuba. Mbere wanashaka witegure no kundungikira audio kuri zo nimero uza kumva, kugira ngo nanje nze kumenya ivyo Yesu yagukoreye n'igitangaza Yesu yagukoreye. Wizere gusa, Yesu arabikora. Reka dusenge. Mwami Yesu ugira neza kandi uragororotse. Ndagushimiye kubw'uyu mwene data ariko atwumviriza uyu mwanya. Ashobora kuba ariko atwumviriza kuri Facebook yacu, ashobora kuba ariko atwumviriza kuri YouTube canke WhatsApp, canke akaba ariko atwumviriza ku radio. Mwami Yesu ndamusabiye mwami ko umugirira neza kuri uyu munsi udasanzwe, umubera umunsi atazopfa yibagiye mu buzima bwiwe. Mana umutabare, umube hafi, umugwanirire ivyo byose yabona kumenga bitagishobotse, kuko abona umenga byaheze, kabaye, byapfuye. Mwami bimuzurire kugira ngo abone igitangaza ciwe. Uyu munsi ni umunsi wo kubona igitangaza ciwe mu izina rya Yesu Kristo. Ivyo ugomba ko biba mu buzima bwiwe bibe mu izina rya Yesu Kristo. Urekure ububasha bwawe bube hejuru yiwe, maze Satana maramare, maze ivyo ugomba bibe mu buzima bwiwe. Gwe no munsi kugeza igihe byose ico kigeragezo nikize gisubire mu buzima bwiwe. Ni mu izina rya Yesu Kristo mwami mucunguzi wacu. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramagahe kwibarabara ry'amabeni, hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi, aho amabisi asanzwe akatira. Nizere rero ko Yesu yagukoreye igitangaza hamwe n'abandi, kandi yamanya bikoze cyane hano mu ishengero rya Hope Church. Nibaza wumvise na adresse yaho dukorera, turagutumiye ku munsi w'ejo. Ejo turafise amasengesho adasanzwe aho tugiye gusengera uyu mwaka. Murabona ko izo bari dimanche ya mbere y'uyu mwaka, itariki 5 izo bari dimanche ya mbere y'uyu mwaka, aho twifuza kwishira amaboko y'Imana kugira ngo Imana igire iki dukoreye muri uyu mwaka. Reka ndakubwire, Satani yarateguye ibintu byinshi ku buzima bwawe muri uyu mwaka. Ego byinshi cyane bibi. Arifuza ko wogira isanganya, arifuza ko woheba ishuri, arifuza ko wogira ibyago ibinabiriya, ariko Imana yarateguye ibintu byiza cyane ku buzima bwawe. Bya bibazo wari ufise, Yesu ariteguye kukubwirira neza uronke inyishu. Ariko rero bisaba ko umuntu agira ukwizera kandi agasenga. Rero ku munsi w'ejo tuzaho two tusengera umuntu wese yifuza ko uyu mwaka uzomubera umwaka mwiza. Reka ndabwire uyu mwaka bazohamba, ariko we ntuzoburimo mu izina rya Yesu. Uyu mwaka bazovunika, ariko we ntuzovunika muri bo mu izina rya Yesu. Uyu mwaka arashobora kuba ibintu inabiri, ariko wewe nta cago na kimwe kizogushikako. Uzoze ari ku munsi w'ejo tuze dusenge. Ni haje nyene mu Gahahe, wavyumvise, ni mu Caramagahe hafi ya station Kobil, arabana n'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni. Abantu benshi barahazi, kaze cyane. Naho wo buva kure ufashe bisi gagushikana muri ville, upfa gufata bisi gusa Carama, aho garukiriza ni kuri station Kobil. Ucuraba imbere ibarabara rikurikira niryo biti ry'amabeni, ucubona ishengero rirabana n'ikibuga. Ego cyane, naho uvuga ati nyereka ku kibuga, baca bahakwereka turarabana n'ikibuga. Byo bavyiza cyane ku munsi w'ejo 2:30 ntizigutange,
kugira ngo dusenge hamwe nk'ababa hafi rero bobo Carama ya mbere ya kabiri ya gatatu canke mu Rubirizi canke naho buva ku Muzinda canke ahandi mu Gasenyi n'ahandi hajya habera hafi cyane ni adresse itagoye n'ahantu abantu benshi rero bazi rero ku munsi w'ejo ntuzobure kuza kugira ngo dusenge hamwe ngira ndababwira ikindi kintu uwundi wa Mungu itariki 12 tuzo dufise inyigisho z'abubatse ingo nyinshi ziko ziragira ingorane kubera kutaronka inyigisho ingo rero ku munsi wa Munguza itariki 12 après midi saa 8 tuzo dufise inyigisho z'abubatse tuzobibabwira neza kwa gatandatu za muri giganiro nyene ivyo Yesu akora ndakubwire rero ko Yesu afise umugambi mwiza mu buzima bwawe kandi ivyo yiteze gukorera ni vyiza cyane ku munsi w'ejo rero isaha 2 n'igice ndaguhaye kaze reka tubaye zimwe mu ntahe sintahe zose ari ntahe nyinshi cyane twuzishiramo mu nimoronka umwanya wo kubyumviriza ni ntahe nyinshi cyane z'ivyo Yesu ariko arakora ibikorwa byinshi cyane mu shengo rya Hope Church turagutumiye cyane reka tubaye zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu shengo rya Hope Church maze wumve ivyo Yesu akora ko nawe yobigukorera kuko Yesu nta nkunzi agira ego ntaraba ngo uyungo ni muremure canke ni mugufi ngo aravyibushe canke ni mwembamba arabikorera bose nawe yo gukorera igitangaza kaze cyane mu ishengero rya Hope Church ku munsi w'ejo guhera saa 2 n'igice reka rero tumvirize zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Carama kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Korbit aho amabisi asanzwe akatira Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara Yesu ashimwe cyane hariho imbaraga ziruta izindi jewe mu buzima sinarinzi kwikorera jewe mu buzima nari umuntu atakinashobora gukora mu buzima nubwo mubona ameze gutya ndi umuntu menga yoshobora gukora ikintu kuko nari mfise imitsi yambabaza cyane kanja igashuha nka kumuriro aho abandi bobo bakanya ariko jewe nakumuriro ku buryo numva umenga nashobora kuronka agahengo nubwo naba nambaye ibirato ariko ndabikuye nkahonyora hasi mu gihe ntaba ndi hafi y'amazi ngo mponyoremo haba imitsi yo ku maboko canke yo ku maguru nari mfise yindi ngorane yo kubabara umutwe kugira umutwe wanje iyo urinze ufata abandi usanga bariko banywa ikikire yabo y'umuti bijya binini bashira mu mazi bya efrarega cari kinini kimwe canke bibiri aho reba babarengeje ariko jewe nari umuntu ntashobora kuja ahantu ntafise ibinini mu isakoshi ahantu hose nari mfise akaboate tutavana kuko umutwe wanje urinze ufata sinashobora gushika muhira nkashoye kuronka ubunyandazi kire yanje y'ibinini byari binini 5 ntabishize mu mazi sinashobora kuronka agahengo umuntu wese ndabibwiye yambwira ati ahubwo umusazi ntukomeye nababwira ati je dakomeye ati kuko iyo niyo kire yanje y'ibinini ishobora kuno umutwe wanje urinze ufata nacangirwa mu nkafatwa ubwenge bugatakara nubwo twaba turi kumwe ukazusanga nikubise hasi ariko kuwa Mungu windwi heze apaniye iyindi kurikira umwungere wacu yarasenze aravuga ati uyu munsi buri muntu wese azi yuko aza kugira ukwizera arakira nanje ndavuga ati mana ingwara yose mfise urayizi ati uyu munsi nanje ndagomba gukira ndavuga ati areke umva muhira hariho ukuntu Imana rero ntakigirira ubusa hariho ikintu kiba ku mugambi w'Imana nkuko yama yabivuze tumaze nk'indwi zirenga 3 atamazi dufise ubu rero tuba mu buzima bwo kuvoma abandi bajya kuvoma nanje sigaye muhira bikambabaza nkavuga ati kubera iki nanje ntashobora kwikorera kuko nabwo nikorera kantu gatoya nagira ikibazo ariko uno batangariza yuko ubu imisi yose tumaze kandi uravye urugendo tugenda twikoreye niyo tuja kuvoma no muhira nahantu hataye ubwoba cyane ubu ndava iyo mva nkashika nubwo shika saa moya canke saa 2 ndashobora kwikorera ibidicenda kandi ntihagire ikibazo na kimwe bingira kandi navyo binini gushika uyu munsi narabihagaritse ntaco nkinwa kandi singimene ku umutwe nka kera ubu byararangiye Imana ihabwe icubahiro cyane Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Carama kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Korbit
aho amabisi asanzwe akatira. Bwana sifiwe. Hagaze ngaha nje gushima ngaha muri Hope Church ndahakiriye amaso. Pasteur yaratubariye ati abagwaye amaso muze kudusengera. Nahora nikoreye amarori. Wamenga ni imodoka. Narasenze mbwira Imana nti ntabwo jewe ndi inzu ngo nikorere ibiyo. Ntabwo ndi imodoka ngo nje kwa retroviseur. Mana binkure kandi urakiza. Nagiye muri Iris banyandikira amarori bambwira kuja muri hospitali militaire gutora imiti. Sinagiye muri hospitali militaire. Narasenze biciye muri pastor ariko aradusengera amarori ndata umufasha avuga ati urataye amarori genda yamanitse hariya kandi ntayo nzotora. Hayeze imyaka 3 ntayashira. Yesu nashimwe mu yimpera amashi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Nanje ngomba gushimira Imana cyane. Naje merewe nabi cyane amaso yaguma avamwe amarira nazinguruye Bibiliya biranka ko nsoma haguma haza amosoze. Kandi ndabimaranye igihe kinini bikanka ko nkanura mu maso hakagumamo ibintu mengana imisenyi. Amaso agahishira cyane. Ariko ubu rero numvise hajya duhejeje gusenga numva ya moso zarakamye numva meze neza. Kristo Bwana sifiwe. Nami nasimama hapa kushukuru Mungu kubwo gushima Imana. Namaliza miaka 5 niko nagonjwa magonjwa ya tumbo. Ndamaze imyaka 5 ngwaye ingwara yo munda. Nikigwa nikikula chakula sikia tumbo na waka moto. Igihe cyose ndiye ibifungurwa indamu nkaca numva hatse umuriro. Nikienda kwa hospitali wakanambia sina bugonjwa yoyote nanisumbua. Ngiye mu bitaro bagacambira ko atangwara nimwe ngwaye. Bakanipima sumu bakasa sina sumu. Bagapima isumu bagasanga nta sumu nariye. Nikarudia ku nyumba. Ndasubira muhira. Maana nisibire chakula chochote kile kinandumiza tumbo. Ni kuvuga nta kintu na kimwe nashobora kujya kuko carambabaza mu nda. Nikaishi maisha hivyo nasumbuka sana. Mba muri ubwo buzima mbabaye cyane. Nikaishi maisha hivyo sasa nikasikia Mungu wangu hivi maisha taishi paka lini? Ndaba muri ubwo buzima munyuma ndavuga ati none Mana ubu buzima nzobamo kugeza ryari? Wakanipatia madawa zingine za kutumia tuju ifani itulize tumbo. Bakampa umuti wo kugira ngo nze ndanywa kugira ngo ndabe ko vyopunguka. Wakanipatia maordonnance, wakanipatia sasa nende nikaonana na gynecologue. Barambwira ngo ngende gukubonana n'abadokiteri. Nikapita mu consultation. Barampima. Ule daktari anambia sina bugonjwa yote tena. Ujya mu docteur arambwira ko atangwara nimwe ngwaye. Nikasema Mungu nakuachia mikono yako fanya kazi yako mimi nachoka. Ndavuga ati Mana ndaguhaye igikorwa abari ugikora kuko jewe numva ndushe. Ariko ubu nyene mu masengesho ko nakize. Bwana sifiwe. Amen. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nukuri nanje ku bintu Imana inkoreye nukuri gushimira Imana je vyari vyarananiye ariko numva muri je mfise ikintu kidasanzwe mbonye no munsi je nsanzwe ngwaye estoma yambabaza cyane sinashobora hari ibintu bimwe ntaringa ishobora gufungura vyari bimaze ko imyaka itari mikeyi ariko igihe twari ko turasenga numvise kuko naravuye muhira bw'Imana ati Mana ndakeneye yuko uyu munsi unkorera igitangaza kimwe ntarigera mbona mu buzima bwanje nukuri ahantu hari Imana kandi Imana ikora kandi yumvise gusenga kwanje turiko turasenga ndi hajya hagezeho numva umenga no kwicara kubwo gucika intege kuko numvise umenga mu nda hari ikindi kintu gihindutse numvise yuko umenga simeze nkuko nari meze mu mwanya wari uheze numvise ngize yashu nyinshi muri jewe ndumva yuko umenga estoma yaje hari ikindi kintu nyene numva nyene ko umenga gihindutse muri jewe ndavyumva nukuri vyanse yuko mpaguruka ngo nze gushima ariko nkaguma numva muri jewe umenga hari ikintu biguma kimbwira genda ushime wakize rero je ndashimiye Imana yuko inkijije estoma kuko nukuri hariho nkinga nakunda ntaringa ishobora gufungura ariko uyu munsi ndazi yuko biza kugenda neza Imana ibahezagiye. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Ndashima Imana ko mpagaze ngaha meje gukira. Naje mu gitondo mvyutse natoye brosa ndi brosa nari maze iminsi ngwaye iryinyo. Cano mbarirandiye cyane. Daturi jambo ati iri ntirimbuza
kwibrosa ndibrosa kandi nje gusenga turimo turasenga numvise rindiye cyane riranja gose ndavuga ati rigira rikirero gose yari yiyorobetse mugari rakize cyane ndabishima Imana ko ryakize. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ikindi kintu shima Imana kuva mu kwezi kwa mu ntango z'ukwa kabiri ku mwaka narafashwe n'ingwara ntazi iyo byavuye kuva ico gihe ndi igitoke namara imisi binasubiye kujya n'ikintu na kimwe nari naramaze kubona kumengo sinzosubira kujya igitoke ngeze ahantu ntashika surprise ngasanga mateza agatoke nakubwiye ati merci sishobora kujya byari byamaze kuba muri jewe nabona kumengo ni ingwara yiwanje dimanche iheze pani iheze iyindi yaheze batubwiye pastor ikaravuga ijambo hano Imana imuhezagire cyane kandi Imana ishishika kumugeza amavuta kumukoresha aravuga ati hari ingwara ushobora kuba waragize umugenzi kona kumengo ni yiwawe igi ngwara reka kwigira umugenzi umenye ko ubonye girikire je n'ubumengo ntibibaho ko noje gitoke turasenga ndavuga ati nanje ndakize ndagiye gutanga kujya gitoke niho dimanche yariko rashima nyene navuga ati mwizere ko mukize kwizera kwabaye guki ndavuga ati oya sishaka kuvyemera umufasoni wanje dushitse muhira arambwira ngo duteke iki avuga ati icyo ushaka cyose ukubera ntese igitoke uhiye ati je nakize ugisumira kijya Imana ishinge cyane aciye asuma igitoke ndakijya ndarameze neza mu gitondo zikameze neza ndamuga ati nasasi tugiteke ndakije ubu igitoke ndakijya hano mu yisomeye natembereye kumuhana banagiteka ambwira ati we ntujya yo twavyibage ati ndagifungura narakiriye n'ubu meze neza no kuri yasabwe icubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi aho amabisi asanzwe akatira. Murumva rero izo ni zimwe mu ntahe sintahe zose zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu ishengero rya Hope Church kandi mumvise na adresse ntihagoye nihajya mu Carama gahahe hafi ya station Kobil aharabana n'ikibuga aho bita kwibarabara ry'amabeni ego turagwaye kaze na ahantu horoshe cyane ku munsi w'ejuru isaha 2 n'igice tuko turasengera uyu mwaka wose turifuza rero kugusengera turifuza rero no gusengera uyu mwaka wose murabona ko izoba ari kuwa Mungu wa mbere izoba ari wa Mungu wa mbere w'uku kwezi izoba ari wa Mungu wa mbere w'uyu mwaka w'2020 turifuza rero ko nawe Yesu yo gukorera ibikomeye n'ibihambaye muri uyu mwaka ukaba umwaka mwiza ivyo satani yateze byose ntihagire na kimwe kizoba ariko ivy'Imana yateguye bizobe mu buzima bwawe. Ego cyane turagwaye rero kaze ku munsi w'ejo isaha 2 n'igice hajya ku ishengero rya Hope Church. Ego ni hafi cyane naho uva mu indi ntara urumva ko bishoboka ko hashika ufata gusa bus yo muri ville bus ya Carama aho ikatira ni kuri station Kobil ucuraba imbere ucubona ikibuga canke naho wobaza ku kibuga ni ishengero riri hafi ya station Kobil aharabana n'ikibuga kwibarabara bita ijyamabeni ntihagoye kandi urashobora gutelefona nimba wahatakaye kuri zya nimero 76 96 96 96 canke 68 22 78 52 uzoze rero nawe Yesu akugirire neza ivyo satani yateze canke agomba ko bizoba muri uyu mwaka wewe ntihagire na kimwe kizogushikako ariko ivy'Imana yateguye ku buzima bwawe aba ari byo bizoba mu buzima bwawe. Yesu aguhezagire ndakwifurije rero ko ku munsi w'ejo uzoza maze tugusengere maze Yesu agukorere ibitangaza no twumiza. Urakoze cyane wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana arongoye ishengero rya Hope Church. Murakoze. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramaga
kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya sitasiyo Covid aho amabisi asanzwe akatira. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.